Cuti namwe wakunze w'amakuru y'ingenzi ndabahaye mwaramutse muteramanye na Francine ndayipfukamiye kuri Come Back to Jesus Radio kandi nije ngira ko ndabashikiriza amakuru yatohoreje ingenzi zija mu ijuru gizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Namani yaragiye aho bakirira ahashitse arateba gukira bitavuye ku muti utagikora ahubwo uwo muti yanse kuwunwa. Ni mu gitabo ca kabiri c'abami igice ca 5. Ntaraja mwidonido ndabamenyeshe ko aya makuru ataraya abantu ariko nayo umuntu umushobora kutayatahura muri mu mugwi ariko ukayatahura uvuye muri saro ukaja mu cumba c'umutima wawe. Ikaze mukanya n'inkuru imwe ukwayo. Turasubiye kuba ikaze mwese muriko muradukurikirana. Hari umugabo yitwa Namani yari umuntu akomeye cyane, yari umugabisha w'ingabo z'umwami w'Isiriya. Ikindi yarazwi ko yaragwaye ingwara y'imibembe, yarivuje kera atakivamo. Imana yaracanye incoreke yari iwe iramubarira ko mu Bisirayeli hari umuntu avugishwa n'Imana yitwa Elisa kandi yogendayo yokira atakabuza. Ibyo yaravyakiranye ugweze aritegura aragenda, ariko nk'uko yari umutegetsi kandi yaramenyereye kuyaga n'abubahwa nkawe yatumbereye ku mwami w'Abisirayeli ngo amukize. Umwami nawe yitantamurira ko impuzu ziwe kuko bari bamusavye ibyo adashoboye. Elisa wavugishwa n'Imana yari hafi, yahevuye yumva Namani acaramenya n'ico arondera kwaje gukira. Aca mutumako bamumenyesha ko umuti w'ingwara yiwe uri mu kwibira mu kidengeri Silowamu incuro ndwi. Namani uwo muti ntiyawushimye, ariko mugabo yaguma agomba gukira. Umwanya urahera atarakira bitavuye ku kindi ariko bivuye kuri we. Abantu baramuhanura abanza kunana. Umwanya Namani yamaze ari kumwe na Elisa atarakira suko igihe kitari bwagere co gukira nk'uko umuntu yovyibaza. Igihe cari cashitse ariko ingwara wenyene arayiha uburenganzira bwo kuba iramugumyeko kuko yanse kumvira. Tumira amate mukanya tubandanye. Tubandanye nano makuru yacu. Waraje kuri Yesu ngo agukirize ubugingo. Waravyumvise ko ari we mutabazi kandi n'ukuri kuko atayindi nzira iriho ishikana umuntu mwijuru atari Yesu Kristo. Twarabariwe kumwizera kandi twarabariwe ngo ihane muhindukire ivyaha vyanyu bihanagugwe ibihe vyo guhembuka bibona ingene biza. None warabishize ku mutima canke wagumye wumva ko biteye isoni gukora ico ijambo ry'Imana rikubarira? Abari twebwe twisuzuma kuko ari twebwe twiyizi. Hari kandi n'abafise izindi ngorane zo mu buzima bwa none. Abenshi baraje kurondera Yesu kandi sivye imbeshere arahindura ibintu, ariko kandi hariho ico ijambo ry'Imana risaba ko umuntu akora. Benshi rero bariko baranyinyurana n'iryo jambo. Nkuko Namani atari gushobora gukira adakoze ico abariwe, hariho ibitazokogwa udakoze ico ubarirwa n'ijambo ry'Imana. Egome hariho ibizokogwa kuko Imana n'umugira neza, ariko hariho ivyo we uzosanga wugaye bizokugururwa nuko wumviye. Namani gukengera ivyo yavugishwa n'Imana biragaragara ko yarabisanganywe, kandi naho yarabifise ntivyamubujije gutunga, ntivyamubujije kubahwa, ntivyamubujije kugendanirwa, ntivyamubujije kuba umugabisha w'ingabo, ariko vyaramujije gukira imibembe kugeza yemeye guhanurwa. Radio Garuka kuri Yesu yongeye kubasaba nimpuwe n'urukundo ngo umuntu wese yakurikiranye amakuru y'uno munsi yihoze gatoya imitwaro yazanye imbere y'Imana. Ivyo waje uyisaba ubikure kwa maso gatoya, ubanza ushira amaso kuvyo Imana yagusavye ko wokora. Ugasanga uhagaritswe umutima gusa nuko Imana yo gukorera ivyo usaba, ariko ntiwumva ufise inzara n'inyota yo kugororoka no gukora ivyo Imana igomba. Uhabere magabo, uhabere maso, twumvira Imana n'ibindi tuzovyongerwa. Menya neza abatarishugwa canke abatarakira bose suko batakoze ico basabwa. Oyaye hariho n'abakoze ico basabwa bakirindiriye. Mwerindira mwihanganye birabarirwa benshi ariko bikumva benevyo. Cuti namwe akunzi mwariko murakurikirana amakuru y'ingenzi zija mw'ijuru, ndabakengurukiye cane ukuntu mwaduteze yompi. Amakuru twari twabateguriye agarukiye ngaha, ariko kuba yafatiye hagati mutenyenye gatoya ndabasubiriramo ingingo nkuru zari ziyagize. Nkuko Namani yashitsaho gukirira ariko agateba gukira kubera yanse gukora ico asabwa, niko n'abantu benshi baje mw'ishengero ivyaha bazanye bakabigumana atari uko amaraso ya Yesu atakigira ubushobozi,
ariko nuko badaha agaciro ico ijambo ry'Imana rivuga. Francine ndayipfukamiye nari narungikanye amakuru y'uno munsi ndabikebanuye. Ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Kandi mbarira umugeni wa Yesu ariko arahura n'ibibazo ntikomera ku rugamba, aho Imana igucishije hose haba hari inzira, naho wowe utayibona Imana yo yayibonye. Tuzoba dusubira nibasubira kunyizera bakandungikana amakuru yo hanyuma, naho ubutaha. Murakoze.